abo bahagaritswe nk'isaha 2 z'ijoro kuri w'Imana bagizwe n'abakenyezi 3 hamwe n'umugabo umwe yariko arabafasha kubijanye n'urudandazwa rw'ubwo butare. Abo bakenyezi bakaba bafatanywe bose hamwe ibiro birenga 51 by'ubutare bwo mu bwoko bwa koruta. Bakaba bari babwambariye ko mu mpuzu z'imbere maze babukenyerera ko nkuko amakuru ava ku musozi wa Kavuvu muri komine Kabayore abivuga. Amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko imbere y'inyamiramabi abo bakenyezi bavuze ko ari umuntu basanzwe bakorana muri urwo rudandazwa. Uwo nawe ngo nibo bahubwo butare bakabujabukana bashitse hakurya mu gihugu cy'u Rwanda bakabohereza uwundi muntu. Intara ya Kayanza nimwe mu ntara zivugwamo cyane ibikorwa byo kwimba no kudandaza ubutare mu mpisho. Mu kwezi guheze kwa Mukakaro hari undi mukenyezi yafatanywe ibiro 3 by'ubutare bwa koruta. Bamwe mu bajeje intara y'umutekano baravugwa muri ivyo bikorwa byo kugurisha ubutare mu mpisho.